Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Bahayamu cyane gose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu arakoze anyemereye kongera kuvugana mu mica kiganiro itegura Yesu araje, kiganiro kikwibutsa ko inzambi zovuga Yesu azogaruka. Mushikirizwa Ndayizeye Albert sangwe ndakibategura nama nkwibutsa ko Yesu azogaruka umunsi umwe bigahinduka. Ikiganiro wibaze nanje nibaze iherezo ryacu nirihe, rizoba rimeze gute? Yesu abahezagire aho muhe hose mu mpande zine z'isi. Ndashimiye Imana yo mu ijuru, abantu bose bakunda kumviriza ikiganiro bagatako bakagiha abandi ngo bumve ijambo ry'Imana kandi bitegurire kwaka kwa Yesu. Umuntu wese ahindure ahinduke, umuntu wese agira imigabo yo kugororoka, umuntu wese agira imigabo yo kw'Imana. Imana ibahezagire. Dusome rero muri Zaburi 104:3, ushinga inkingi z'isenge zawe mu mazi, uhindura ibicu mu kogote, ugendera ku mababa yawe y'umuyaga. N'iri jambo ry'Imana Yesu Kristo abahezagire. Iri jambo rivuga ngo uhoraho ahindura abamarayika biwe abasavyi biwe umuriro waka, umuriro waka, abahindura umuriro waka abasavyi biwe. N'iri jambo Imana iguhindure umuriro waka, birashoboka. Yesu abahezagire. Aha hose ngo abanyamarayika ibahindura imuyaga, aho hose hari akayaga k'Imana. Twaba turimo ngo akayaga k'Imana gahuhere. Hose hari abamarayika, hari abamarayika mw'isi, abamarayika babi n'abeza, abamarayika b'umwijima n'abamarayika b'umucyo. Nguhindura abamarayika bayo amababa, akayaga, ikabahindura kugira ngo abantu b'Imana bagire ubumote bwiza, akayaga k'Imana kabahuhere bagire ubumote bwiza. Iyo wakiriye Kristo neza, akayaga k'Imana kaba muri wewe, marayika akaba muri wewe, kuko duhumeka impwemu, zimwe zirinjira izindi zirasohoka. Iyo rero abantu b'Imana bejejwe binjiza impwemu nziza, abamarayika. Iyo naho duhumetse dusohora impwemu zirimwo abamarayika. Imana ibahezagire, Imana ibaho umugisha. N'iri jambo Imana iguhindure umuriro waka. Kubera iki? Birakenewe ko iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze kwakira agakiza neza, akwiye kuba umuriro waka, umuriro utura ibisigo, umuriro utura abadayimoni. Iyo umuntu wa Samusoni Imana imaze kumugirira neza ikiramucanira, ahinduka umuriro waka. Kubera iki? Yagiye kurwana Goliyati atari umuntu asanzwe. Bibiliya ivuga ngo uhoraho atangura kumucanira. Yagiye kurwana afise umuriro mu mutima uri kuraka. Ba Daniyeli iyo umuriro mu mutima hari umuriro. Hariho umuntu ngo yagiye kuvuga ubutumwa ahantu mu isoko,
bamubara ati mbe nakurabona ingene agiye kuvuga mu bantu bijya atoya umuriro wari kuraka muri jewe. Hari umuriro w'Imana waka mu muntu utaboneka utagaragara nkuko upfuye ku Mana. Umuriro ukaka umuntu agakora ibintu ari muriro. Imana ibahezagire. Imana iduhindura umuriro waka, abigeme bahindura umuriro waka, abapfasoni umuriro waka, abagabo umuriro waka, abakozi bahinduka umuriro waka, umuriro waka. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana rero Yesu Kristo yashyize mu mutima wanjye, abasavyi bawe ubahindura umuriro waka. Kubera iki? Birakeneye ko twaka hamwe dukaba umuco, birakeneye ko twaka hamwe dukaba itara, birakeneye ko twaka dukaba umuriro uboneshereza, umuriro uturira ibisigo, turi abadayimoni. Kuko Aburahamu ku kirengazuba yarasinziriye. Mana dutabara. Bene Anadabu umuriro uzimye baca bajya kurahura ahandi. Iyo umuriro mu mutima w'umuntu uzimye, ibyaha biragaruka. Iyo umuriro mu mutima w'umuntu uzimye, kubesha biragaruka, kwiba biragaruka, gusambana biragaruka, gutukana biragaruka. Kuko muri we umuriro wazimye, umuriro wo gusenga uzimye, umuriro wo kuririmbira Imana uzimye, umuriro wo kuvuga ubutumwa uzimye, umuriro wo kwihana uzimye. Haca haza uwundi muriro w'ibyaha, haca haza uwundi novuga nti Imana dutabara, haca haza uwundi muriro utari wo w'ibirahurano, kwiba, usambana, gutukana, urwango, ishari, ubwibone. N'undi muriro Satani aba yashyize mu mutima w'umuntu udafise umuriro w'Imana. Umwete wo gusenga uratakara, kwirinda biratakara. Buriya tubwira ngo umunyamwete ugira umwete wo kuba uhoraho burinde bwira. Tugira umwete wo kuba uhoraho. Ba Daniyeli catumye bantu b'Imana banesha batsinda nuko barimwo umuriro w'Imana. Iyo uri umuriro w'Imana, ibyaha ntipfa kwegera. Iyo uri mu muriro w'Imana ugira ijambo. Iyo uri mu muriro w'Imana ugira ubushobozi, kuko si wewe uba uri kurakora. Mana dutabara, Mana dutabara. Tuba umuriro waka, tuba umuriro. N'aya majambo y'Imana bakundwa, Yesu aguhindura umuriro, kuko umuriro atinyitse. Umuriro ntupfa gukorako, umuriro ntupfa kwegera, umuriro ahisha ibintu, umuriro ahindura ibintu, ibyuma. Iyo ata muriro wazinye ku gicaniro, ibisiga biraza, isazi ziraza. Imana dutabara. Ibisazi bica biza iyo umuntu atagifise umuriro mu mutima. Imana dutabara. Ibisazi biraza, ibicafuza umutima biraza, ibyipfuzo biraza, kuko biza kugeza biba umuriro wazimye. Nabije ko kipa kuba hahora umuriro, tube umuriro waka, tube umuriro uturira, tube umuriro. Imana dutabara. Iyo umuntu agifise umuriro asengana umwete. Iyo umuntu agifise umuriro mu mutima ntararana ibyaha. Iyo umuntu agifise umuriro mu mutima yacumuye, kuko ba Daniyeli bafise umuriro babataye mu muriro, ba Shadarake babataye mu muriro kubera barimwo umuriro mu mutima. Imana ishimwe. Kubera barimwo umuriro mu mutima, umuriro uhindura waka, ututa mu wundi muriro, bica biratwangana. Ntibahiye kuko bari basanzwe ari umuriro. Imana ishimwe.
urakwiye kuba umuriro waka, urakwiye gukoreshwa n'umuriro w'Imana, urakwiye gukorera mu muriro w'Imana. Iyo umuntu ari mu muriro asenza, asengana umuriro, asengana ubushobozi, aririmba, avuga ubutumwa, akwiye kuba kanaka agikorana umwete kuko umuriro uba uri kuraka muri we. Hajya ba Petero bamaze kubatizwa muri mpemu yera, umuriro waciye uduka, bararinduka bavuga ubutumwa kubera bari umuriro uri kuraka mu mutima. Iyo umuntu ari mu muriro w'Imana ararinduka nta bwoba. Iyo umuntu ari mu muriro w'Imana avuga ashize amanga, n'urupfu ntabwo atinya. Iyo umuntu ari mu muriro w'Imana, Imana ishimwe, naho ari mu bigeragezo ntacyo bimubarira, kuko aba ari mu muriro, akoreshwa n'umuriro. Imana idutabare. N'iri jambo Imana iguhe kwaka muri iyi minsi, Imana iguhe kwaka mu mutima, kuba mu muriro mu mutima. Imana iguhindure umuriro waka, Imana iguhindure kwaka wake. Ego, Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Imana muri iyi minsi iguhindure umuriro waka, ukoreshwe n'umuriro wa mpemu yera, uvugishwe n'umuriro wa mpemu yera, ube mu muriro waka. Imana ibahezagire. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.